ngenda babwira satani iminsi yose ikintu cyose kivuzwe ku munyamuhamagaro akigira kibi iminsi yose. Iki kintu haraho ndaciyumvira nanje bikangora. Winyumvire umwasi wawe aguhiga ijoro n'umurango n'ingabo indiri n'indiri akuronse hose yo kwica, ariko wowe uramubonye, wowe uravuze uti intambara si yanje n'Imana nizo kwimenyera ingene zomwica. Ni ikintu gikomeye. N'umuntu yitahuye atahura Imana yiwe, amenya umuhamagaro uri ku buzima bwiwe, arawurinda. Haleluya. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana, ugira neza Data, nta usa nawe, nta uringaniye nawe. Uri umwizigirwa, uri umuvyeyi mwiza udukunda, uri umwingere mwiza uturagira, uri umutabazi mwiza udutabara uko bukeye nuko bwije mu ntambara ducamwo. Kandi waranirahiye wewe ubwawe Mwami Imana kutatubwira utureka twenyene, ariko waravuze kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Uravuga ngo isi naho irimwo amagorwa n'amarushwa menshi, ariko nimuhumure naranesheje urupfu na kuzimu. Kristo umucunguzi ndagushize hejuru. Wagize neza kutucungura, wagize neza kudukunda, wagize neza kuturokora. N'ubu dusuye kukwiha Mwami Imana, udushoboze kandi utugiriye neza kuba abo twaremewe gushika mu mihamagaro yacu. Naho hari umwasa tugwanya uko bukaye nuko bwije, ariko hari n'umwungera turagira iminsi yose. Urakoze, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Twaratanguye kuganira ku banyamihamagaro ingene bagwanya. Umuhamagaro uragwanywa cyane gose. Reka turabe, twigire kuba twibanjirije. Turabe ingene bitwaye, turabe ingene bahagaze neza mu bigeragezo, kandi barangiza neza. Haleluya. Barangiza neza, bashingira intaha Imana. Uyu munsi akaba ari ivyitegerezo ku mahanga menshi. Reka turabe mu Samweli wa mbere igice ca 18. Turasoma kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'9. Sawuli atangura kugirira Dawidi ishari, maze mwitabaruka ryabo Dawidi agarutse avuye kwica wa Mufilistiya, abagore bava mu bisagara byose by'Abisirayeli bavyina batamba baza gusanganira umwami Sawuli. Bavuza utugoma n'utundi tuvuga nk'inanga, bavuza impundu. Muri uko kuvyina abagore bagenda baritabiriza bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yishe ibihumbi n'ibihumbi. Sawuli acarashangashigwa, iryo jambo riramubabaza, aravuga ati, Dawidi bamuharuye ko ibihumbi n'ibihumbi, naye jeho bamparuye ko uduhumbi gusa. None hari kindi agisigaje atari ubwami? Kuva uwo munsi Sawuli yama araba Dawidi ijisho ribi. Amen. Dawidi yabaye umwizigirwa. Dawidi yaragwanijwe cyane n'umuhamagaro wari ku buzima bwiwe. Sawuli urumva yabaye umwami wa Isirayeli, abo umwami yitwaye nabi, bibabaza umutima w'Imana, kuko yagiye ku rugamba. Imana yamubwiye ati, ugende urandure ikintu cyose. Sawuli acagenda yitoraniriza ibintu vyiza aravyizanira. Hama Samweli aramubwira ati, mwami Sawuli, ivyo wakoze ni biki? Aramubara ati, ibiki? Tije nta na kimwe. Ati, nakoze neza, ibintu byose narangije. Ati, nta kintu nasigaje. Ati, ubwo gwanaga numva gw'ibitungwa mu matwi yanje ni biki? Ati, aravuga toya, turazi ngene vyagenze. Ati, abantu bangoye. Ati, baravuga ngo dutoranye ibintu vyiza vyoza kubishikanira Imana. Atumviriza. Ati, wagararije Imana, kandi Imana yashavuye, ubwami rabukwatse bihaye uwundi muntu. Kuranyumva? Umwami atubaha itegeko ry'Imana agira ingorane. Hanyuma
Imana igomba guhagurutsa uwundi mwami yitwa Dawidi. Dawidi nawe ngo yari umwana muto yaragira intama za se, hanyuma Imana ituma Sawuli ngo Samweli ngo agende guhezagira umwami kwa Isayi kwa ba Dawidi. Hanyuma ashitseyo aravuga ati Imana yantumye guhezagira umwami ngaha. Emwe se azana imisore myiza y'abahungu biwe arabatondesha umurongo. Kandi ngo na Sawuli abonye imfura yiwe aravuga ati kwera ati uyu muhungu afise igihagararo c'umwami. Imana iramubwira atewe Samweli, jewe sindaba nkuko abantu baraba. Ati jewe uwanje suwo ngo aratondeka abahungu biwe bose indwi haburamwo n'umwe. Samweli ati none ga Isayi nta wundi mwana ufise? Sha jewe nibaza ko abana barangi. Ati hari akandi kamwe, ati kari mu ntama simbona ko arako. Ati umviriza sinicara sinywa singe ntaramubora. Baramuhamagara araza, ngo agishika Imana iramubwira ati nguje umwami ahimbara umutima wanjye. Haleluya. Sawuli arahaguruka aja gushira gusuka kwa mavuta Dawidi. Rero Dawidi intambara ziba ziratanguye aragiye intama amaduba akaza, ariko kubera Imana yari mu ruhande rwiwe. Haleluya. Imana yari mu ruhande rwiwe. Satani aravuga ati akana kazonkorera ibara ndinda kukica ndakicire mu iraro. Amaduba akaza, Imana ikakirunga ubushobozi bwayo muri we ngo agafata ya duba akayitantamura akayakumwagaza. Agasubire Satani ati ndakica, akarunga intare. Imbaraga z'Imana zikakazako kagasimbira kuri ya ntare kakayitanyagura kakayakumwagaza. Haleluya. Ngo akabaho agira iki? Aririmbira Imana, atazira Imana yiwe. Haleluya. Ntigera arabibaza ariko aracamo, ntigera abona ko yatawe ari mu ntama wenyine atanuza kumuramplasa, ntacyo vyamubwira. We yarahanganye n'Imana yiwe gusa. Haleluya. Umunyamuhamagaro yitahuye. Aravuga ati ibi nibije kugira ngo bimbuze amahoro, bimbuze gushika muri destiny yanje. Haleluya. Dawidi asubira mu ntama araragira. Hanyuma ngo umunsi umwe saramutuma kuraba abakuru be bari bagiye ku rugamba. Asanga Goliyati ngo yabatokoje abatukana n'Imana yabo. Arabaza ati ibyo bintu numva nibiki? Haleluya. Umunyamuhamagaro ntakunda akajagari. Umunyamuhamagaro yashitse mu bintu araribwa. Haleluya. Kubera akunda ibintu bidoranya, akunda ibintu bitunganye. Amen. Ngo hanyuma bakuru baramubwira ati turakuzi uratanguye kwishira imbere. Atoya nimumbwira ibyo bintu nibiki? Ngo yigira hirya. Aturumva uyu Mufilistiya aradutuka, ati tumerewe nabi, ati umwami yaravuze ngo umuntu yomwica yomushingira umukobwa wiwe. Atumbiriza ati je ngira nje kumugwanya. Ati ngira nje kumugwanya ko sino kwemera ko atuka ubwoko bw'Imana akabutukana n'Imana yabo. Ngo umwami murabizi ko yagiye, singomba kuvuga inkuru y'ingene yishe Goliyati, ariko ngomba kuvuga inkuru y'umuhamagaro. Haleluya. Aragenda agwana na Goliyati amutera ibuye aramwica. Ngo abagore baje gusanganira umwami baza baravyina batazira bashima Imana bavuga ko Dawidi ntuze yishe ibihumbi by'abansi, ariko Dawidi wewe yishe indiri. Ngo Satani aramubwira ati Sawuli wumvise iryo jambo? Urumva Satani ati wumvise iryo jambo bariko bararirimba? Ati wowe uracafise ubwami? Ndababwira Satani iminsi yose ikintu cyose kivuzwe ku munyamuhamagaro akigira kibi iminsi yose, akigira kibi. Ngo kuva uyo munsi atangura kumuhiga. Ariko icyo ngomba kukubwira kimwe, inkuru ya Dawidi nta muntu ngira n'umwe atayizi. Ngira n'umwana wo muri Sunday school arazi inkuru ya Dawidi. Dawidi yitwaye neza mu ntambara yaciyemo. Sawuli yaramuhize, Sawuli yaramugwanije, Sawuli ntacyo atakoze kugira ngo amwice, ariko ikiganza c'Imana cyabaye kuri Dawidi. Haleluya. Kubera iki? Kubera yaratahuye umuhamagaro uri ku buzima bwiwe, akavuga ati jewe nitwara nk'abandi bantu bose, nkakora nk'uko abandi bose bakora, ibyanje bizogenda nabi, sinzoshikaho Imana yangeneye. Ngo ari no ku rugamba ariko aramuhiga. Imana Satani yaramumuda ndetse uvuga ngo ni Imana yamuzaye, amuzana mu isenga
canke n'Imana yo namuzana kugira ngo imuteste, ngo imuzana mwise ngaho agiye kwihagarika aho ingabo ziwe zisagaje, nawe baravuga atumviriza rero ati kini gihe cyo kwikura kuyu mwasi wacu, ati Imana iramutuzaniye. Dawidi aravuga atumviriza rero basha, uyashobora kuba ari test Imana idushizemo canke ari kigaragaje c'umwasi, ati sinshobora gukora ku muntu yasizwe. Imana yasize amavuta, Imana yavuganye nanje nizoshira ku butegetsi sije nja kwiyimika. Haleluya. Ati usinda mukora ku bantu b'Imana. Iki kintu haraho ndaciyumvira nanje bikangora. Winyumvire umwasi wawe aguhiga ijoro n'umurango n'ingabo indiri n'indiri, aho kurose hose yo kwica, ariko wowe uramubonye, wowe uravuze uti intambara si yanje n'Imana nizo kwimenyera ingene zo mwica. Ni ikintu gikomeye. N'umuntu yitahuye atahura Imana yiwe, amenya umuhamagaro ku buzima bwiwe, arawurinda. Haleluya. Umunyamuhamagaro n'umuntu ateza kwirinda, kuko narabivuze ku munsi wejo, umunyamuhamagaro abari hagati y'abami babiri bamugwanira. Rero iyo witwaye nabi ntubu umuntu w'umunyamasengesho ngo umenye icyo Imana ivuga, ushobora umwasa ashobora kuguca mu ryahumye, ugasanga umuhamagaro wawe udatebye kubushikamwe. Haleluya. Canke bikanapega ari abapfuye badashitse mu masezerano yabo. Ariko Dawidi arabimenya neza. Ngiki kintu umunyamuhamagara akwiye kumenya. Satani arashaka kugupresenta ibintu byihuse ukibaza ngo ni Imana yabikoze, kumbe n'umwasi yishushanije. Satani arishushanya akigira umumarayika w'umuco, akigira ukugirira ukabona ibintu bisa neza, kumbe ari pirate imugwariza kuzaniye. Haleluya. Dawidi aranka. Haleluya. Gushikaho n'ikindi gihe Imana Satani yasuye kumutwara mu mantuze yiwe, mu maho basagaje ku rugamba, hanyuma ngo basinziriye abamurinda, ngo hamatwara icumu ryiwe, atwara n'umukuza, aragenda ngo hamashitse hakujya ahamagara Abuneri. Atewe Abuneri we, ati umwami nari kuba namwisha, ati mbega mwe ntimunamurarira, ati rondera icumu n'umukuza we aho biri, ati ngibi nije ndabifise, ati mwami kubera kumpiga jewe sinkeneye kukwica. Urumva? Ariko kubera Satani yari yamaze kuja mu mutwe wa Sawuli, kandi akaba ashaka kugwanya Dawidi ngo amwice, ntibyakunze. Ariko nagira ndakubwire ngo kuko yari mu kuboko kw'Imana, nta muntu numwe yashaka kumukura mu kuboko kwiwe. Nawe ndagutera intege nkubwira ngo komera muri ivyo nyene. Imana iragupfumbase, Imana irakwitwararitse, Imana iritwararitse umuhamagaro ku buzima bwawe, irawurinze gusumba uko wowe bimenye. Haleluya. Haleluya. Nukuri dushira ubwoba, turarinzwe. Haleluya. Kandi umuhamagaro ku buzima bwawe n'ubwanje, Imana ufise ko inyungu gusumba ko ufise ko inyungu. Yego Imana irakeneye abikoresha, irakeneye abanikoresha. None Dawidi ntimuzi ko yakoze ibikomeye muri Israeli? Yakoze ibikomeye kandi atishe Sawuli. Sawuli yarapfuye agiye ku rugamba na Yonatani, barapfa. Hama Dawidi agira iki? Ashikira intebe byoroshe, atamaraso y'umwami ariko yasizwe ariko ku biganza vyiwe. Rero umuntu w'Imana shira ubwoba, Imana irakuzi kandi Imana irashigikiye umuhamagaro wawe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Ndagushima Mana ko atanumwe wahamagaye udashinze ijisho. Abo wahamagaye bose urabazi kandi urabitwararitse, ubagwanira intambara batazi nizo bazi. Nyemerera abari bacinse intege, bihevye, bihebuye, ubasubizemo inkomezi, bakomere, kuko icyo bavuze ko nta kabuza bizoshika. Kuko Imana itegura abana bayo kandi utegurira mu nzira nyinshi. Rero ubakomeze, bashire ubwoba, bakwizere, bakwegamire, kuko nta na rimwe wigera uhemukira abo batoranije. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenera vyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.